muratuzanira umubanyi turasara kuri kimuhagarikije umupfakazi umubanyi mwabonye ko twayikunze ko twatanga kwikurikirana cyane ngiyo murayihagarikije murasuye kandi mu mupfakazi ubu bituganje vraiment munatucukesha umupfakazi nawe tunaenda tuva mu bwiza dusubira mu bundi tubuvamwo kazi na mutava mu bwiza muja mu bibi muja mu bubi ntimuva mu byiza muja mu bibi tubigumamo nagira umuntu aheba ikintu babona ko abantu batagikunze mwe muheba ikintu mubona ko abantu bagikunze ya abantu bagikunze se ubu gihevye baba bakikwirukana ba chance baba bakikwirukana no munsi rero turi update n'umupfakazi series ya seri mwakunze ya seri mukunda ya seri mugira mukunde ubu ni fire hagomba kuziki umupfakazi tugira dusubire kuba abaveuve umuveuve uzi ko haje umwana mu rupangu aje kuba ku mutantine wiwe bamva mu rupangu bampamagara ngo umupfakazi hano uwo mwana aranyubaha nanje simenyesha ko anyubaha ngo anyumvira impumuro ibaza ko afakarisha ngo nafakaye nkiri muto turabatumiye mwiyo show izo 18 muri salle Jerusalem igitega ni naho hazokwerekanwa umupfakazi izoba yasohotse jeti abazoba bahari bazoyibona ndabatumiye bivuye ku mutima abo mu Ruyigi abibujumbura abari hehe mwese tuzohahurire hari ari utuntu bitango show ari udusho twebwe dufise icitwa show ngo moto ngo zo bari fire mufana zotamba urabi bazoririmba we kumenya urabi kuri kwimana. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry ya Buja Flavor. Chakanya makuru shama kibazanira bisha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana, hamadutsura dukengurukira namwe kuziba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support kwa mutwereka. Birashika cyane ku mutima bituma turondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwira ati ni muri cya kibanza nyene kimeze neza cyane. Ni kuri Pacos. Abantu benshi bakunze bakoze bavyumva canke bamye bavyumva hitwa kuri Patch ariko ubuhunye hitwa kuri Pacos. Novuga ni milieu imeze neza cyane iri mu gisagara ca Bujumbura, ni muri Rohero de la Sisi. Yes, ni muri Rohero ni ngaha nyene haruguru tu juste nyene ya Jardin Public. Abantu benshi bahazi nka kuri Patch ariko ni kuri Pacos. Na hantu vraiment hameze neza cyane. Wifuza ku relaxinga, wifuza gusohokera ahantu hasa neza hari chic vraiment ho mu muji ho mu gisagara, wifuza kuba umunyamuji wa vraiment utaraza ngaha kuri Pacos. Je kubwanje novuga ati ahubwo je sinzi vy'uburimo nta sigura. Sivyo none muco. Ndakubwira ati rero kuri Pacos ibintu bimeze neza sana. Ndakubwira ati bafite na services zimeze neza burya muco. Tutaretse kijya kiganiro twakoze ngaha na Divine wari umaze kuzanga Niho sene twahakorayo mu mubaye. Wahabonye gute ukihaza ngaha kuri Pacos? Narakangutswe. Ntumbwire. Hasa neza vraiment. Turetse kwigirisha hasa neza. Turetse ubujyajya hasa neza. Hari abantu je barabanyica rero mu gisagara ngaho. Ngurumva ngo je ndo munyamuji utaraza kuri Pacos mvura umunyamuji wa wapi? Oya gisiri musicisha. Ngurumva ngo nantu noronka hangirira gym na sha. Ntibabibona. Ko bari ubujyajya? Maze kuza nka gatatu gusa ndiko ndumva yuko kandi hari abakoci ba bien sha bagukurikirana neza sana abakoci batesa bakoranye n'ivyo bazi kinyamuga banaguhanurira n'ivyo uzagufungura bivanye n'iyo sport wagize n'ivyo wasubiye mu mubiri bandababwije ivyo bambujije mugabo muzoza Kiasi ndakubwira ati rero kuri Pacos hano bakunze bita kuri Pacha nyene juste nyene ni haruguru ya Jardin Public benshi barahazi vraiment umuntu atawe azi kuri Pacos umuntu atazi aho Pacha yaho riri vraiment je ko bwanje no etone cyane no nababara gose uburi umunyagisagara utazi kuri Pacos vraiment ni hatari sana. Ndakubwira ati rero urahawe ikaze rero ngaho wifuza gusohoka ahantu ha bien, wifuza kugira ama surprise abagenzi bawe, wifuza kuronanirwa, wifuza novuga gufeta n'abagenzi bawe vya Saint Valentin canke vy'izindi manza na ma evenement agiye atandukanye kuhagiriraho novuga ivy'inama, je sais pas les histoires, gusohoka ku relaxinga kuhakorera byose ni sawa. Sivyo none muco. Yego. Centre ta rero muco biti. Ni sawa. Za masaha za masiku. Sha meze neza mugabo. Ndashonje. Urashonje? Uraza gufungura sha umupfakazi simona ari sani mwagarukanye umupfakazi ambaye agapira k'umupfakazi? Umupfakazi ni sawa mugabo nivyo muri Step Media sindabigaye. Yesaya 1:17. Umubanyi yari kangahe? Yari Yakobo.
umubanyi yari Yohana yari Yuda kangahe so meze neza ndashima aho isaha zigeze hariya ntaco mbona ngaya ndetse ivyo gusonza navyo bisigura ko nkomeye mfise apeti ati rero umeze neza cane ntaco ugaya ibintu ni fresh sana ni fresh sana nari nkumbuye step media mu kiganiro kivuga ibintu vya twafa n'abantu baba bakumbuye kubaramutsa neza narinda bakumbuye kubaramutsa ufise ibintu vyinshi vyo kuvuga kandi ufise akamaro nukuri kw'Imana mezuko wow ambwa mfatani wamubibabwira misi yose urumva n'ikiganiro twamadukora WhatsApp there n'ikiganiro kimeze neza cyane ko kirafasha tugeze kuri inzigira kabiri urumva yuko abantu kandi barakora gikunda cyane gose muco cyane yes kumusoro kugenda guterera muco umusuri ugenda neza aho nazungurutse henshi mu gisagara no munsi vraiment ndanarusha hajya nakoze ingenda nyinshi ngabo kuba ndi ngaha ntagize accident kuko nyene ntivyumvikana nivyo gushima Imana mba kumunsi umeze neza kabisa umunsi umeze neza cyane kuri muco kuri ndi ruhande ndakwibutsa yuko twicaye kuri Pacos X Pacha n'ahantu hameze neza sana Ufise stress uhashitse biba bimeze neza cyane aba service yawe bimeze neza sana vraiment baranakwakira neza sivyo none muco bimeze neza ahubwo ntumira umuntu hajya sha agapiza ukuri ndashonje reka cyandike ni commande gusa tugiriciza muga turayisangira ego nuko turasangira nta nakiyo guys ndakubwira ati rero ni step media kuri 5-7 cy'akinyamakuru cyanyene mukunda rukumwe na Beni kuri micro behind the camera sike professional mutumiranje witeka ni muco muco yes ndakubwira ati rero araza kutubwira byinshi a propos ivyerekeye 3 fa mbega 3 fa gute muco bimeze gute muri 3 fa muri 3 fa ni neza tumeze neza kuko turabikora kimwe kigahera ikindi kikaza twigara dushoma kandi ntidukoranye n'ibintu bitaremereye byose biraremereye yego kabisa muri munyisho mugani wa El Pronyene akabwira turi munyisho ivy'amasengesho tumeomba ikatosha lakini vitu ko mu response Imana irikira twishura ku vyo twayisavye sivyo none kandi uko bigenda neza sana muri 3 fa nukuri hamwe twogaya n'Imana yo biduhora ati rero muri 3 fa tubikomeze neza sana ati rero mbega ku mashuri ya muco kugenda gute ko muri misi muco yarari busy sana kugenda gute kuri stage amashure ntarahera kuko amashure ngo ntahera ayo kuri yiga narayagabanije ego back ndayihejeje mu ma stage impamvu mazi imisi ntaboneka urumva nyene nkora kuri programme y'ahantu basanzwe nkorera ego muga mu misi mikeya birahera hama namba ntangura yandi ndabimenye mugabo yo narindi ko uno munsi namenyeze nk'uyaheza hasi nigeze nyobeka tazi ko bazane bimwe vyawe oya Jesse nigeze ndubura muco nadubuye ntaraca ubwenge neza nadubuye Jesse nadubuye wewe urabone kumenga bo mwishuri barakwereka cyane yes mugabo entreta muco mubanyi barameze gute amatwi asubira ngo mugoma muhagarike umubanyisha umubanyi uri muri pause uko mubitugani mwe mwabonye bakumatera mu abantu bazobamara mwebwe mwe rafite n'abafana umubanyi uri muri pause muhagaze oya uri muri pause mubamudukinisha rero ni pause play uba wirengagiza ibintu bigezwe utambajije impamvu oya turi ku mubanyi ivy'umupfakazi nabonye ko ari byo waje wambaye ndivyo ndanabitabura cyane kandi ni vyiza nararonse n'amakuru ko mugwa mutangura umupfakazi ari kurunda kuri kimwe hakarikije umubanyi icambere je mbanje gushimira abantu bawukunze bakawunkundiramwo nka timu yose dukundiramwo n'umubanyi ndabashimiye cyane byumva mutima nukuri je nyene numva mu mutima bindimwo sinzanye bwa yajya ngo turabakunda ibiki murabizi byo musanzwe mubizi hama rero umubanyi ugiye muri pause ushobora kuzogaruka canke ntugaruke bivanye nuko bizoba bimeze Pasika n'umupfakazi nimwari muzi uko uzogaruka mugabo uno munsi niwo nje kuvuga umubanyi araruhutse umubanyi ariko ko mwababaye kutambona ngowe uzibenisha abantu benshi byarabababaje ngo kubera iki ngo batambonye ngo ndiko ngo nyerera mwibarabara ngo umugabo ngo yantaye mugabo nyere nta kundi mwihangane burya wayanditse yangiriye imbabazi zo kumona ndiko ndayerera kibanza kumbikana ariko turabashimiye cyane vyimva mutima ukuntu mwifatikanije natwebwe mu mubanyi kabisa giye kumbere muco agerageje kudusigurira kuvyo wewe bimeze muri 3 fa nkuko bisanzwe biri ariko kurundi ruhande muco umuntu acefuza kumenya ati mbega uberoka yari mufakazi sinavyanse murashobora no kwidwa kwego twari twikumbuye
muratuzanira umubanyi turasara kuri kimuhagarikije umupfakazi umubanyi mwabonye ko twayikunze ko twatanga kuyikurikirana cyane ngiyo murayihagarikije murasuye kandi mu mupfakazi ubu bituganje vraiment munatucukesha umupfakazi nawe tunaenda tuva mu bwiza dusubira mu bundi tubuvamwo kazi na mutava mu bwiza muja mu bibi muja mu bubi ntimuva mu byiza muja mu bibi tubigumamo yes nagira umuntu aheba ikintu wabona ko abantu batagikunze mwe muheba ikintu mubona ko abantu bagikunze ya abantu bagikunze se wowe ugihevye baba bakikwirukana ba chance baba bakikwirukana hajya ninga nturabona ninga ziryosha ubugari cyane cyane buryoshe buheze ukibushaka wanje kubuhaga urazi kubwira ubumira ubugari wabuhaga ni hatari probleme sana probleme rero ifo yuko ntimushaka ko babihaga ntidushaka ko babihaga kandi haba hariho aparive haba hariho n'izindi mpamvu zibituma no munsi rero turi update n'umupfakazi series ya seri mwakunze ya seri mukunda ya seri mugira mukunde ubu ni fire tugiye kubona na Deje na Fanny Lavine bagiye gutahura yuko bavukana bose na Liber bose baravuka ari batatu yaheze bose bavukana ibija mbere muzobibona tuzobibona mbega wibaza ko bizomeze gute next wibaza ko bizomeze gute ibyo nega muco bizoba bimeze neza ariko Benito ugomba uvugishe je ngo mutubwire ati mbega wibaza ko bizameze gute nka episode yo bikurikira ico nizeye bizoba bimeze neza kurushiriza hajya vyari bigeze basike kubera Deje ubutuno no mu wundi mwaka ibintu bizoza bisa neza bishobora bitandukanye na 2022 bishobora kutagenda uko ushaka kubera turafise ukuntu filme twazimenyereye menga itangura abona uko izohera muga mu mupfakazi siko bimeze kumwe no mu mubanyi sinzi nka hanje mbega mu mubanyi duhagarikije kuri kambi kuri 12 mukuza tuzoza tuzana 3 canke tuza nyindi saison garutse bari saison 2 episode 1 episode 1 umupfakazi hagomba gusohoka saison 5 episode 1 kandi rega nuko mvuga ukamenga ni kera jeudi kuwa kane kuwa kane kuko kuwa kabiri azaba ari 14 kuwa kane umva azaba ari 16 okay jeudi 16 izoca kuri RTNB isaha nka yayindi umubanyi yaho ricako cha mubibona kabisa ama samedi mbange zaho nikindi gikorwa ngira mvuge nukuri kwimana mante kumubanyi nikindi kumupfakazi ikindi kintu ngira n'umubanyi kuri RTNB nizosubira kuyikurikirana ko Fanny ya post ndavuga ati kuri YouTube ya Fanny official tuzosubira kukurikirana umubanyi zisanzwe zitegekanijwe mu mubanyi zarahetse ishobora kuba yarahagaze canke itahagaze mugabo izari zitegekanijwe kuri kugwa nizijya nyene kuri 12 ubu hagomba kuziki umupfakazi tugira dusubire kuba abaveuve umuveuve uzi ko haje umwana mu rupangu aje kuba ku mutantine wiwe bamva mu rupangu bampamagara ngo umupfakazi habona uwo mwana aranyubaha nanje simenyesha ko anyubaha ngo anyumvira impumuro ibaza ko afakayisha ngo nafakaye nkiri muto Wana yiraje ndavuga yene kuri kwimana nzi ko wapfakaye ngo urasha muco ko yafakaye akiri muto yene ngo nkumva ngo birambabaje ngo umenga ko baragutuka ngo babikwibutsa ko wapfakaye uburo dusubiye mu muveve mu vrema kandi rero ico tumirira abantu kugira ngo bayikurikirane ku bwinshi cyane nigiki ico numira abantu kugira bayikurikirane ku bwinshi cyane no kwiryoshe usumba kwa kundi kuryoha n'importe ntaco bivuze nibisanzwe ibintu birashobora kuryoha muga ntivyigisha ikaba sho bisanzwe inyigisho rero sasa ibirimwo sha umupfakazi iragucapira ikintu siyo yonyene n'umubanyi waracapa ikintu n'ibindi vy'abandi bose biracapa mugandi ku mubanyi umubanyi uragucapira ikintu kikaza pas surprise nyene umubanyi kayivuga kabisa bagiye kuduhereza umupfakazi version ni kuwa kane tuzoyihabwa kuri YouTube channel ya Fanny Lavine si jeudi kuri YouTube channel ya Fanny Lavine ni kuri RTNB ko kundi nyine ya programme y'umubanyi kuri YouTube muzobimenya peut-être ko ari rendi kabone ibintu tuzovuga kabisa mbaza rero sasa ikintu nabize we kumenga ikintu wabisere ni gikiri hari ukuntu wigumya ntamwe oya tubwire amakuru wabitse naya ushuha umbaza kugira ngo no gushaka kuvyumva basi oya binsigurire ndavyumve ko ndafise n'umuntu akora bikurira ko umwanya akeneye kuvyumva okay jeudi twavuze yuko ari kuri RTNB saison 5 episode 1 samedi kwa gatandatu ku munsi wa gatandatu le 18 bakunzi mwese
ba filime ndundi bakunzi mwese ba twafa bakunzi mwese ba filime umupfakazi bakunzi ba muco ku giti ciwe bakunzi ba fanira vino ku giti ciwe bakunzi ba ribe ku giti ciwe bakunzi muri rusangi bacu bo mu bijumbura bingozi bigitega bimuramvya nabo mu kirundo bo mu Rwanda bo mu Buganda turabahaye ikaze bo muri Amerika utaravuga bo muri Belgique les États-Unis abibabona CK abibabona Beni turabatumiye muri show special hewe ngo moto ngo zo bari fire mufana zotamba urabizi ngo azoririmba we kumenya ngo urabizi kuri kwimana turabatumiye muri show izoba igitega muri Jerusalem nukuri kwimana ni vy'Imana hari ivya satani dukora sinagira ni bifesa zoba hari nati mugabo ni sawa turabatumiye mwiyo show izo 18 muri salle Jerusalem igitega ni naho hazokwerekanwa umupfakazi izoba yasohotse jeti abazoba bahari bazoyibona ndabatumiye bivuye ku mutima abo mu Ruyigi abibujumbura abari hehe mwese tuzohahurire hari utuntu bitango show arudusho twebwe dufise icitwa show abivuga gateramo ngo nibiteramo wapi twebwe ni n'uruteramo rurengeye kurwa n'igiteramo guys turabatumiye muzobe muhari hazoba hari ibintu bidasanzwe umuntu wese azokwakira icyo ashaka kwakira ico wari wifuza Swiss ko ata muntu umwe azohava yidoga kabisa urukuva ko uhawe ikaze wowe wese nuvuga usanzwe kwikana ko urukorwa bya twafa ko twirwanya urukorwa bya Terrible Film urukorwa bya Born Film Academy ukurikirana ibikorwa bya filme ndundi akabiri gatanu indwi urukorwa step mate akabiri gatanu indwi urukorwa by'abakinyi bose mu mareresi wani wacu by'abantu bose baririmba gospel abandi wacu cyane cyane bazikuze kutukangona bakizwa urahawe ikaze nuvuga itariki 16 hazo bari samedi le 18 ya 16 nuvuga gitega muri eglise si eglise ni salle Jerusalem wazari by'amafaya shano kuri je na je numva afise inyota ndabona cyama profesi cyangwa zari giteramo bisanzwe cyose birashoboka amemta cyose birashoboka bahantu hari imana bibaza ndiki kitahaba ni surprise ntavyo tuzi ushobora no kuzozuzi nguje kuraba ngo fanira vine canke ukasanga n'uwundi muntu ngo usanga uhuye na Yesu ari yajya Yesu nawe wamuburayo kiretse gusa utateguye ingendo za kumwakira muri wewe sinabahari na bado ni surprise ni surprise mugabo abazwi nabo navutse kabisa yes urahawe ikaze rero ku itariki 18 hazero kwa gatandatu nazo bari kuri igitega isara itwa gute Jerusalem wewe suri igitega urumva yuko kwanza umva ni hafi yawe ngaho Bujumbura turifuza ko muzoduga kugira ngo mwerekana gatege ko mushigikare ko bya twafa n'ibikorwa bya Terrible Film bya step media kwa gatanu n'ibikorwa by'abakinyi b'amareresi bandi wacu byo none batanibagiye no gukurikirana nsoro bendi komiseri hajya muri soro ndarasa na nsoro dukomeze kuyikurikirana programme yayo murayizi ndabatumiye kandi muyirabe mugire na sabone kuri nsoro kuri Truafa kuri Fanira Vine Films rumva byose step media twirabira nukuri kwimana je sinzi ibintu baraba eko je umuntu atazora umupfakazi mwana wandi nta usirimu turabiki kuri duruhana burya ndagwenda garuzi bigishatumye mbatari bawe cagi umupfakazi canke umubana umupfakazi bwa mbere ni organisation yiwacu ndagwenda garuzi nikwereke muyisubiyeko ni organisation yiwacu kuri kwimana none ko abantu bariyemera wawe niko nyane biba bipanze parce que ntitwayiretse hari abantu bavuga ngo hagarikije abantu bari ko barayikunda mu yes hari umuntu hari gihe ushobora guhagarika ibintu urana nawe nk'ubuciye ubireka ibi bino bintu gacugwa hasi ugacuhora nuse kugaragara kuri social media barashobora kuvuga ati Benisho yarakenye yabuze ibikoresho aha dukubitamwo butitse n'investi none abantu ni kubera iki babigize ibi bintu twa nk'akamenyero wallahi
mugabo hanze hagana hanze niyo mpamvu rero bamuca kugira ati nshaka abantu bahaga nshaka abantu bahaga nshaka abantu bahaga uraza ubugari wahanze kugira ubumire amen ise kuzatse gatanu ndakubwira ati rero ibintu bimeze neza sana muri twafa n'abavuga bafise confidence nabo nyene kuri bo nuvuga ko twebwe iki kintu turashobora kubikora muri iyi nzira kandi tugakunda kubera dufise imana sibyo none kazima imana inkunga kazima imana twikundira ariko apare y'imana shana yirafashe wifashije ariko kuri ruhande y'umuco kugira ngo muragere kuri success kugira ngo muragere ahantu heza kugira ngo muragere kuri step meze neza sana nuko wayaciye mu bintu bigoye cyane bisura ko ibintu bigoye muca mu muco ntivyobura ama challenge arabaho ariko ntaturusha imbaraga kuko ubigwanya muca mu zose umuntu kuko ubigwanya birusha imbaraga ubigwanya birusha imbaraga nawe ninde ni God of God twako bwacu nyene turabantu turabanyantege nke hoshikike tukavuga ati wapi ibi bintu wapi mugabo hariho uburi hejuru ya vyose abirusha imbaraga nta kanganuko natwe tukakunda na Yesu tuzabimenya Yesu murondera 14 ndabe asha none bakanzanira we bazonzanira rega je mfite abakunzi benshi benisho niko ndafise abantu bankunda umuryango wanje uragutse mfise abakunzi benshi haraba imana yampaye kera nkiri mutoya hari n'abaguma bavuka niyo mpamvu mfise ubwabo bw'ahantu nzoshira ama gift naje hahirwa abantu nzoya kuko ajye ukuboko gutangare kandi nako kwakira sinoshira imbere gusa ko bazompa naje n'ukuri umuntu nzoha wakiriye wikore gutanga shano kuri merci ibi bintu nyene nabuze n'ahantu ndabivugira numva bimbogaboga ngoma ndabibwira abantu mwumwe nkumva ndarushe ndabishira kuri stating nkasanga ko abantu bose badafise contact yanje abantu bose badukunda ariko today ndabivuze turabatumiye muri show y'Igitega kuri kwimana mugabo ntfatana tugenda dutwaye tutabure ko mubanyi tuyagarikije burundu cyane tubitaro nko kumabituye ku mupfakazi kizogaruka umupfakazi sinzi ko arabari bazi kuzogaruka ari abantu twagize kuri tutoza kigana mu bambaza beni umupfakazi gute kati sinzi kanzobaza mu malanda ndabajije namu kigana tuvuga ati bena ari batuvuga ati turayihagarikije tuzanindise ishobora kuzogaruka canke ntigaruke navyo tuzi oya gusa ico nzi n'igihe itogaruka ntimuzonyotegwa kabisa kumva ntituzokwidoga oya tuzira umwidogo mu izina rya Yesu Yesu bakunze step benda kuri 5 niko ndakunda kubwira ati rero barasuzanira ibyiza bakatuzaniramwe n'ibindi vyose urumva turavyakira kubure ku rundi ruhande turabishima nivyo vyiza cyane nka twebwe abafana bakihagarika twarari umuhari barazana umubanyi fakazi mugomuzana umufakazi mubanyi turabona ni fresh sana turaryoherwa none nk'unyu mubanyi barayihagarika cyangwa kwereka umubanyi abafana niduhaga nitumumbwana kamwe ahubwo duhaga ivyahiye ego nitumumbwana kamwe urumva nuko nyene kandi mukwiye kutwakira uko nyene dukunda ivyiza ndidukunda ivyiza kandi dukunda abantu bakora abakozi bakora uzikora filme nigeze kuraba nkasenga imana ati basi umunsi nobona ari finale noshima yes muco kurundi ruhande reka kumure dogarikirize hano reka ibindi navyo tuzobivuga nayo nyene twishikira kuri terrain turahawe ikaze murahawe ikaze ni lo 18 ni Gitega kuri salle yitwa gute Yerusalemu mana yanje nasigura yo nibagiye sha kubera iki mwampevye paje yanje bashiri hasi nukuri kwimana nimumfashe mbego usimbuga zungurukana mu minyizi ngahe muce wewe zibiri inde nande Facebook Instagram ni Facebook na Instagram gusa Facebook ni Namuco official Instagram ni Inner Light itara oh la la nasigura mfise na WhatsApp rero na contact sana ico bararikuyeko wewe ntubona ko barinyi wewe nzorigendeza ndukira umutuzi nzorigendeza ibaze ndakiririshi sige yarakenye mugana utwara umugisha uje witwa muco pua yes akoze stepita kari 5 mumukurikirane muco basha kuri page yiwe yitwa gute muco Namuco official kabisa uzorihindura mugaba azobibona ndabatumira kandi muza no kuri bacha vreba muza kuhafetera nuvuga muza no kuhasogera no hano hasa neza sana kose kabisa muco ndagushimire rero nukuri nawe merci twayaze neza nubwo nisonzeye mugabo rero niyingeso nimbi
bavuga ngo batevye kuduha commande kandi utaranayikomanda mbatari iraje nabibona nga ku ruhande rwawe Geisha kuza tevenya kuri 5 tuzosera no gutaha uri kumwe kuri micro behind camera ari CK professional twese turi behind nta siguro urumva vyabaye utibagera kugira subscribe